Kaze bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro Smart Mind. Office Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi tuza kuyaga ku kibanza cy'umukenyezi mu isoko cyangwa mu bucuruzi hano iwacu mu Burundi. Abigeme n'abakenyezi kenshi barakunda kurangiza amashure bakarindira ku inshuti cyangwa abagenzi babarangira ubuzi, abandi nabo bakagira umwete wo kudodora, bamwe bakagira ibakwe bakugururirwa. Niryo bakwe mutumire wacu Umukenyezi Audrey Pascale yagize araronka kazi, Yamara aragira uwundi muhamagaro ashinga ishirahamwe giwe, ashinga imprimerie market. Uno munsi niwe aza kuba umutumire aza kutuyagira we nk'umukenyezi ivyo yagiye arahura navyo mu isoko hano iwacu, eka n'ivyo yarisanzemwo na cyane cyane ineza yasanze riri mu isoko hano iwacu. Kaze bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro cyacu Smart Mind. Niko dushimanje kahen kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Bwalinzi hindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind make it possible. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Nkuko dukunda kubivuga muri Pam Channel, ufise Smart Mind kugira kure birashoboka. Kubatazi Audrey ninde n'umuntu ki akunda iki akanka iki? Nitwa Audrey Pascale Nisabwe, ndi umu entrepreneur, nkaba ndongo ishirahamwe market. Market ikora ni imprimerie, ikora ama impression sur du papier, impuzu, imitaka n'ibindi vyinshi. Hama Audrey akunda iki? Ndakunda gukora. Ndakunda gukora cyane gose, hama ndakunda n'akazi gakoze neza. Ico ndanka ubujyajya, ndanka n'akarenganya. Voilà. Ego. Ni ikihe kibatera umunezero mu buzima bwanyu bwa minsi yose? Ndakunda kubona umuntu yitanze hama agashika kuco yitangiye, agareusisa. Umunezero wiwe hari igihe numvume ngo nije ndiko ndawumva. Audrey, twifuza utuyagire mu ncamake intango y'ishirahamwe ryanyu n'icyatumye muri shinga. Okay, murakoze cyane. Icatumye iciyumviro cyo gushinga ishirahamwe ryanje nibaza ko ryari rimaze imyaka itari mike mu mutwe wanje. Ubwa mbere na mbere je natangiye gukora nkiri muto. Hanyuma ico gihe motivation nari mfise yari yuko nari naramaze gutahura yuko iyo ufise ico no kwita independance financière urashobora kuorienter ubuzima bwawe, ugapanga ubuzima bwawe, ukabaha indoto zawe ukuvyifuza. Hama muri iyo processus yo kurondera akazi ico gihe narahuye n'ibibazo intambamye zuko ahantu henshi usaba akazi mu masosiyete manini baca bagusaba experience ya 3 ans 5 ans nkaca niyumvira none utagira experience nawe uvuye mu ishuri azotangura ryari ata muntu numwe amwizeye ngo avuga ati ngo wigire ngahi wanje utanose umuntu muzinanye aguha ama stage uzuca ubigenza gute. Jewe naragize la chance yo kuronka abanyizera ndatangura gukora ndigira iwabo, ariko canda iciyumviro kica kinzamwo gutyo ntinzokora ibishoboka vyose kugira ngo nanje nzokugurisha hamwe giwanje canke nugurire na menshi ntanga akazi nkoresha abafise experience n'abadafise experience. Donc mpe iyo utanga karyo ntangi opportunité kubavuye mu ishuri kubata ahataho baratangurira. Ego tumenyereye amashirahamwe menshi rero ngaho iwacu atwagwa n'abantu b'abagabo. Mwebwe nk'umukenyezi ntizihe ntambamye mwahuye nazo nk'umukenyezi atwarishira hamwe hano iwacu? Personnellement sindahura n'ikibazo kiri specifique kijanye nuko ndumukenyezi mu bijanye n'akazi nkora. Mugabo ndatahura yuko kubera ukuntu societe yacu imeze, yuri umukenyezi uragira effort nyinshi niniya par rapport y'umugabo ari dans le business. Uragira effort nyinshi par rapport y'umugabo. Bien kubera ko hariho nk'ama devoir dans notre société akora haba mu kibano canke mu rugo
umengo vyagenewe abagore. Rero iyo ugiye muri business uri umugore, business iratwara umwanya munini, birasaba ko witanga cane, ni ibintu bishoboka iyo uri umukenyezi. Mugaba kenshi na aho uherereye, aho mu kibano babwirizwa kuguha kugushigikira. Rero iyo udafise abagushigikira uritanga cane, kubera utegerezwa kugumugira za devoir nyene en même temps ukitangira na kakazi kawe. Donc nibaza ko ari ivyo, ariko uko haca umwanya haragera igihe umuntu agafata rythme bigafata inzira. Ndumva ko mumaze gutangura kugira ijisho murabisha isoko canke isoko ry'umukenyezi mu kazi hano wacu. Mbe niwe mwihwezo wanyu mumaze kugira mu iterambere ry'ubucuruzi cyane cyane ry'umukenyezi mu bucuruzi, umukenyezi mu bucuruzi hano wacu mu Burundi, umwihwezo wanyu umeze gute? Umwihwezo jewe mfise kuri ico kibazo nuko umukenyezi cambere na mbere afise potentiel nini ya cane. Umukenyezi wese, malheureusement société turimwo, education de base baduha ntibankuhaja cane umukenyezi, umukobwa kuzoshika kure, kuba ambitieuse. Umengo ni ibintu vyagenewe abagabo. Hanyuma n'abakobwa babitahuye bafashe iyo nzira, baca bagira connotation itariyo. Ni babandi bita baca batangura kukuvuga uriya mugore ntashobotse, n'umugore w'ingare, barakwita amazina yose, umengo wakoze ivyo utategerezwa gukora. Ariko ndafise icizere ko mu myaka iri imbere bizohinduka kubera ubu hari abakobwa benshi babitahuye, hari amashira hamwe ariko arahimiriza iyo mentalite ive mu bantu. Ibinyamakuru bamwebwe mwese muri ngaho muriko murankuhaja le genre féminin, kandi turiko turabona benshi ubu bariko barijukira abakobwa, ubu barakora, bariko barugura amashahamwe atari make. Donc nibaza ko mu myaka iri imbere hazogera igico kitakiri kibazo. Muri rusangi abantu bakunda kuvuga yuko umukenyezi ari mu bucuruzi aguma areshwa. Mbe byo bimeze gute? Muvyibaza kwiki? Haba umwigisha, abakolegi biwe, haba umuntu adandaza itomate, haba uri mu ADG, aho uri hose, ivyo ni ibintu abigeme bakunze guhura navyo. Hano turiko turashaka ko bihinduka muri izi nyigisho birirwa baratanga, kugira ngo habeho iyo respect, ugatahura yuko uwo mukenyezi ntumufise kububasha, ntushobora kumubwira ivyo wifuza, ari ngaho kubw'akazi, muhuriye ku kazi, mubaza ibijanye n'akazi, ibindi bifise umwanya wavyo. Murakoze. Mu myaka 5 iri imbere mwifuza ko umugore cyangwa umukenyezi muri rusangi yo bagezehe mu bijanye n'ubucuruzi hano wacu? Ndashaka kubona mu myaka 5 umugore umukenyezi wa hano iwacu, ndashaka ko dushigikirana, kujya dufise aba model bo hanze twigirako, dutangure kugira aba model bo ngaho iwacu nyene, isi yose irabirako. Umukobwa agakura azi neza yuko ntazokwiga heza amashure hamarongogwe ubuzima bwe buraheze, yumve yuko azokora yihande, agira ico avuyemwo, yigisha abandi, abere model abandi, azogira umugambi uzoba ukutwama turiko turaraba abariko barakrea za ama application ari différent, twese tukaca tubigira ko ils ont réussi, natwe turashobora kuhesisa. Umwigeme wo Murundi kazi yumve yuko nawe nyene azobaho bamwiga, yandikwa mu bitabo bavuga ati naka yakoze ibi. Ego Niko. Ego Audrey, ni yihe mpanuro mwoha umukenyezi agitangura business?
Alors umukenyezi agitangura business jewe no muhimpanuro yo kuba très persévérante malgré ama obstacle ashobora guhura nayo mu kibano muri société yo ça en vaut la peine yo gumari yo persévérant ntalashe ntiyumve kumengo haragera igihe wumva kumengo ndiko ndabikorera iki umengo nta numwe azobishima uri kubikora pour toi ni kugira wewe nyene uze wirabe mu kiyo wumve ko winezererewe hanyuma ureke umukenyezi yindi mpanuro no muha ni yuko atoguma ariko ararondera excuse qu'elle ne se serve pas d'excuse yuko ari umukenyezi ngo ibi si vyo wanje baby no bikora kweri ki no bikora nkande donc uri umukenyezi nta kintu na kimwe udashoboye birigo barabivuga ico umugabo ashoboye n'umukenyezi aragishoboye donc ni nta kindi kiba gisigaye dukore tuje ku kivi n'ikihe kintu gituma mushobora kwihweza team yanyu mukayiryohererwa team yanje ndayiryoherewe kubera ko naragize chance yo gukorana ndiko nkorana n'abantu bakiri bato bitanga bashaka kwiyameliora urumva bakora batidoga ego Audrey turamenyereye kenshi hariho abavuga intambamyi abagore bakunda guhura nazo cyangwa abakenyezi mwebwe mwotubwira amaspe positif mumaze kubona ku isoko muri rusangi muri ko canke ryo mu mahanga naya hamatu umuntu umukenyezi ashobora kuzana ku isoko. Alors jewe mbona umukenyezi iyo ariko arakorera ku kintu umupfasoni wese yariko arakora ku kintu aritanga cyane n'abantu barakunda kubivuga yuko uhaye si tu confies un travail à une femme ari productif gusumba umugabo niko bakunze kuvuga. Alors jewe ico maze kubona ni yuko iyo nkoze ku kintu kikaba réussi nkoze sur un marché par exemple nka réussi ça ndaba fier gose ndaba fier kubera mba naritanze gose ku buryo mba mpejeje kuronka un résultat iri positif ego cangiriyo ouf de soulagement. Donc si sinzi ko bijanye nuko mba ndumukenyezi en tant qu'être humain voilà umuntu wese a ressenti la même chose urumva kuri fier de toi hanyuma ikindi kintu nkunda dans le business ndakunze le fait yuko ntiwigera ubimetriza haragera igihe wumva umengo no ibi ndabizi nta na rimwe wigera umetriza ivyo urimo ugenda uriga ku mwanya ku munsi ugenda uriyameliora biraryoshe kubera ntiwiyanuye donc haza bishasha buri mwanya. Merci ku masaha 28 twese dufise menshi muri ayo Audrey ayakoze iki abari karakora amasaha menshi yanje mba ndi ku kazi hama ntashe mwijoro nkacanja mu dafise umuryango ego. Okay. Nirihe kosa mwifuza ko abakenyezi bari muri business batosubira gukora? Hariho abakenyezi justement kubera ko iyo perception y'umukenyezi muri business ihari canke mu kazi ka misi yose nato bari forcément muri nécessaire muri business hari kuntu benshi bakunda kwitwaza umenga umukenyezi agwara gusumba umugabo hari ukuntu umenga barakunda kugwaragurika hari ukuntu bakunda benshi babikoresha comme une excuse naravyaye nta mukozi mfise nta ibi nibi iyo bibaye vyinshi sinasi ko ivyo bibazo birabaho ariko iyo bibaye vyinshi kubera ko wumva yuko ntushaka kwitanga cyo kimwe n'umugabo ico ni kibazo kica kibi kibazo kubera ko ntidusubira gushaka kungana n'abagabo kandi tutitanga cyo kimwe n'abagabo donc twategerezwa kukiraba. Murakoze cyane Audrey kuri kano kanya muduhaye.
murakoze cyane ndashimiye Pam Channel kubona yanyumviriyeko no kuri uyu mugambi mwiza initiative yo kuza murashigikira la jeunesse bari muri entrepreneuriat. Murakoze gose. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel n'abakunzi ba Smart Mind. Murumvise ineza riri ku isoko ku bakenyezi, mwumvise ivyo umutumire wacu Audrey asanzwe arongoye ishirahamwe ryitwa Market ingene yagiye arabigenza n'impanuro abahaye. Nibaza ko ari ahanyu namwe bakenyezi mwagiye muradukurikirana canke undi gwaruka gose nahawe guhaguruka ugakora nk'ivyo Audrey yakoze. Murakoze, gumana na Pam Channel.